none kuvuga ko abaganza ni kuva kuri inde gushika kuri inde? Kuva kuri mutoyi gushika kuri mukuru. Uti kubera iki? Ariko muri ko murangora kuko jewe ivyo ubukozi bw'Imana navyo uzi. Je sindi pasteur cyangwe ngo mbe musenyeri, ariko ndi umuntu nkunda abantu kandi ndibaza yuko ari vy'Imana isaba. Ico ni cambere kuko ntugomba kuba necessairement umukozi w'Imana, ugomba kugira umutima runtu, umutima wo gukundana. Tero n'abakozi bitwa abakozi b'Imana ko bakora neza yendera ndakubarire mushingano. Kubera yuko muri politike hariho ama ideology, sivyo? Hariho ama ideology agendera ku afatiye ku ngendo zo gukumirana. Ibuka Micombi ivyo yadukoreye. Ujya mugabo wovuga yuko yarungizwe n'Imana kugira ngo adukomeye, kugira ngo adukomeshe twomoke, haba namba kwari kugira ngo aducishe ubwenge, haba namba n'umunyamakosa. Ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe, ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe, kuko hariho umukuru ari ku giti c'ubukuru, ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu. Perezida Domitien, akabazo gatoyi, we mu nama nkenguzamateka waragiye umugabo waciwe umenga ntiwagumyeyo, wanse ko icyo gikorwa mu gikorerayo cy'ubuko? Asimwe mwadukuyeyo, mwadukuyeyo, jewe n'uvuga nsubireyo. Ariko wavuyeyo bataragukurayo, kumeye watangwe kuzura. Aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi, ariko kumva kumfuta mwadufuse mwafashe itegeko umuntu yobigenza gute? Atanko wumvise ngo njeyo ku ngufu. Reka rero reka tuje rero kubera igihugu kiya gihe abene igihugu baratanga amakori bagoronokewe. None kuvuga ko abaganza ni kuva kuri inde gushika kuri inde? Kuva kuri mutoyi gushika kuri mukuru. Uti kubera iki? Wowe ushaka kumenya amakuru nyayo atomoye kandi kugiye, wowe ushaka ibiganiro bigufasha gutahura isi turiho, hazi kuri Brighton ITV aho amakuru ahurira n'ukuri. Dukora documentaire, inkuru zidasanzwe n'amakuru yizewe. Ani uzosanga inkuru zituvugwa handi, ibiganiro bituma wiga wiyumvira kandi ugahindura ko ubona ibintu. Subscribe kandi sabone kugira ibiganiro bigushikire kugiye. Brighton ITV. Kuri iyi si turimwo, ahantu hose hari abantu, ahantu hari igihugu, kugira ngo bashobore gukora barakeneye umuyobozi atwara abandi. Ukuntu ajaho rero nivyo tugomba kujako cane cane. Nayo ubundi iyo umugwi kanaka uraho n'ubu ufise abantu bawuserukira cyangwa bawuyobora, abo bantu baca bacika impehensa. Nibyo rero ni ibintu atari by'ubu, ni ibyo kuva kera, uretse ko uburyo bwo kuja imbere y'abandi bwagiye burahinduka uko ibihe byagiye biraza. Birazwi neza yuko kuva na kera narindi abakuru baba b'imitumba bamyeho. Uretse rero n'imitumba mu rugo hajya mumaze kuja hamwe muri babiri, reka harabamwe umushefu kandi muri babiri, ibaze rero iyo mubaze kuba benshi. Ndagaruka reka nsimbire kwa Honorable Sinzohagera. Nta kuganza kutava ku Mana, abaganza bose n'abakozi b'Imana. Murakoze cyane, ikibazo ciza cyane. Mu bisanzwe mu ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga, nta kuganza na kumwe kutava ku Mana. Mukeneye muze gusoma mu gitabo ca Danieli igice ca 2 umurongo wa 21. Imana niyo ihindura ibihe, igahindura imyanya, ikimika abami, ikimukura n'abandi. Mu maso y'abantu ushobora kuza ashobora kuboneka kari mubi,
mugabo hari n'igihe usange Imana yadungitse nyene uwo mubi nyene kugira ngo akosora abantu, navyo birabaho. Rero muri make kuko Imana niyo, nimba twemera Imana kuko vyose bifatiye ubwa mbere ku kwemera, nimba twemera ko Imana ariyo iganza ibintu vyose, irinze ireka umuntu akaza iyo yoba zananye hose, peu importe uburyo yoba yashitseko, Imana ikabireka bikaba, nuko vy'ukuri iba bifise intumbero, kuko ubuganza wese mu gihe kanaka abafise intumbero, kandi nkuko ibihe bigenda bikuranwa, burya abaganza mu bihe kanaka n'ibindi bihe bigenda bibisikanya. Rero mu bihe hari gihe Imana ivuga ati iki gihe aba bantu bakeneye ko barongorwa n'umukomanda, umugeneral, kubera ko hariho intambara zizaduka, ivyo ikabireka. Kindi gikavuga ati hakeneye yuko haza umuntu w'impore, atari umugwanyi. Ivyo navyo birabaho. Rero jewe ndemera yuko ukuganza kose, peu importe uko abana b'abantu dushobora kwibona, canke uko dushobora kubona umutegetsi kanaka abari we arongo ico gihe, ashobora kuba akora amarorerwa mabi, canke ashobora kuba akora vyiza, mugabo muri make ivyo Imana irinze ibireka bikaba, aba yavuye ku Mana, abafise igikorwa c'Imana ariko arakora. Yego cyane, yego cyane. Musomye ijambo ry'Imana, hari gihe Imana kugira ngo ihane abanyisirayeli yabahagurukiriza abarongozi b'abanyamahanga kugira ngo babahane, bakabakubita mu ntumbero kugira ngo basubire bagarukane umutima wabo ku Mana. Rero nico gituma ubwanje umurongozi wese arinze vy'ukuri ajaho aba ari umukozi w'Imana, peu importe uko twebwe tumubona, yuko mu maso yacu kimbure atabereye, mugabo mu Mana, kuko ingene Imana iraba biratandukanye n'ingene twebwe abana abantu turaba. Murakoze. Umukuru w'inama nkenguza amateka arashaka ko umukozi w'Imana kweli. Ico ni ikintu cyoroshe vraiment. Ubundi nsomye rino jambo harimwo ico twita la théologie du travail. Iri jambo Paulo yandikiye bavukanye biroma, harimwo la théologie du travail. Iyo tuvuze umukozi w'Imana, abantu benshi usanga twirimita kwa pastori, kwa patiri, kwande, ariko iri jambo batoyemwo loteme itwereka yuko buri muntu wese ku gikorwa cyose aba ari karakora, n'umutoza kori n'umukozi w'Imana. Umuntu wese, umwarimu n'umukozi w'Imana, umuganga n'umukozi w'Imana, umukenguza amateka, umushinga amateka, uwari we wese, kuko aba ari tegeza gukorera abene gihugu Imana yaremye, acacika umukozi w'Imana. Perezida Domisi, mukuru w'igihugu ari umukozi w'Imana nawe. Cyane wewe ategeza ko ari umukozi w'Imana, ategeza ko ari umukozi w'Imana, ariko muri ko murangora kuko jewe ivyo umukozi w'Imana navyo uzi. Je sindi pasteur cyangwe ngo mbe musenyeri, ariko ndi umuntu nkunda abantu kandi ndibaza yuko ari ivyo Imana isaba. Ico ni cambere, kuko ntugomba kuba necessairement umukozi w'Imana, ugomba kugira umutima runtu, umutima wo gukundana. Utero n'abakozi bitwa abakozi b'Imana ko bakora neza yendera ndakubarire mushingana. Kubera yuko muri politike hariho ama ideology, sivyo? Hariho ama ideology agendera afatiye ku ngendo zo gukumirana. Ibuka Micombero ivyo yadukoreye. Ujya mugabo wovuga yuko yarungizwe n'Imana kugira ngo adukomeye, kugira ngo adukomeshe twomoke, haba namba, kwari kugira ngo aducishe ubwenge, haba namba, n'umunyamakosa. Ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe, ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe, kuko hariho umukuru ari ku giti c'ubukuru, ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu.
Ico kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise, bagira la paix dans le cœur. Iyo akora ku buryo abanyagihugu ajejwe, abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur, haba hari ikintu badatekanye mu mutima, haba hari ikintu abuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana, aba ari gice. Kuko ategerezwa kuba afise ibyo bintu bibiri, ntimuvyibagiye. Haba hari agahaze rero, haba hari igihaze. Haba hari igihaze kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si nuko akunda bagenzi we nk'uko Imana yamukunze. Iyo cyo kintu atagikoze aba ari umunyamakosa, nukugenda direct mu muriro udahera. Reka tuze cyane niko bimeze kandi bene abo bantu Imana ntibemera. Muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi. Yesu yavuze ati, Imana yavuze iti, ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye, kunda mugenzi wawe nk'uko nabakunze. Ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu, ndagukunda. Yesu iri sanfu ari kwije. Me iyo ugiye ugakunda abantu washaka ukamwihorera, avuga ati uyu ni sawa. Nka wa wundi yava ahantu agiye mu misa agaca iruhande y'umuntu agwaye akamutaho ngo wagiye gusenga iki utakunze mugenzi wawe adakoze neza, aho aba yakoze amakosa. Nicyo gituma rero nsaba nshimitse yuko umuntu abuze kimwe muri ivyo bibiri, kuko ifo d'abord kuba umukuru, hanyuma nturangure ivyo Imana yagutumye ntacurico. Hari byo ugenda imbere yiwe ngo Mana naragukunze warancu wankunze. Hari kuba umukuru no kurangura ivyo Imana yagutumye cyane Jody cyane. Aha muri kahise uri umukuru w'igihugu, kumbure n'igihe wari cegera cy'umukuru w'igihugu, hari aba bantu bihambirira kuri iki gikorwa ciza c'Imana cyo gukurikirana ibyo gutoza amakori. wabonye twumvikane ikintu ca mbere, jewe nabutse mu 1953 mu 1963 na kangahe hajya mu Kayanza, umunsi w'isoko wasanga hari abapolisi bahagaze bariko barasaba ibitabo vy'ikori buri muntu, babikora cyane muci kugira ngo barabe yuko umugabo wese afise ku myaka 19 yasoze. Babikora muci kubera yuko uwo babaza bagasanga atasoze, yaca yirukanga, kuko n'igihe cikawa agaca yirukanga kuriha ikori, agaca yibandaniriza agakora ibyo ashatse. Abarundi baramenyereye, barazi gusora. Jewe nta muntu azozambwira ngaha mu Burundi yuko hari Burundi yibaza yuko yicaye ngaho atazi yuko ategerezwa gusora. Kubera iki? Barazi neza yuko hari amazu ya leta, barazi neza yuko hari amabarabara, barazi neza yuko hari amashuri, barazi neza yuko hari amavuriro. None ayo mafaranga yo kubaka ivyo ava hehe? Ariko tutaraje ihuga tabizi. Ariko perezida, tutaraje kuri abo bategeza gutanga amakori, mvuga babihambira ku gikorwa cyo kuyatoza, warababonye? Barahari barayatoza kuko nakazi nk'akandi. Ukuntu umuntu arangura akazi ico n'ikindi, ariko kuva na kera narindi amakori yaratogwa, bitegwa nico yamara. Urazi yuko n'amagi bayatura bagashira umwami n'ibindi. Igihe wari umukuru w'igihugu amakori yaratogwa agaca tumbera neza, hajya mu isandugu ya leta niyo yaza. Abari ngaha barambera temwe, twaratoza amakori. Hariho abantu batariho amakori. Buri mezi 3 twarakora inama ya inspection générale de l'État, hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari ya rota, twarabiruka inyuma. Bayatanze yacagenda muri caisse de l'État, hanyuma akagirira n'umbarirano n'ibintu biri, akagaruka akagirira neza bene igihugu cyane gose. Naho twari dukenye, urumva ko twakora mumena, tugira ibiki mumena, ariko twarabikora. Ariko ntacyo nagaruka, reka ariko twarabikoze kuko twarageze igihe turicara
twarageze igihe turicara turumvikana yuko uko kumena ataco bimaze, noneho ibintu bica bigenda mu buryo ya kori ryaza hakwirirwa tuza kugura amasase n'iki. Aya mbere tuyafata kugira ngo dushobore kubakira, nuko nyene icubahiro atagihari yari kukubwira ko ari byo, tukabakira kugira ngo bamere neza, abandi tukabakondeshereza amazu kugira ngo bashobore kwiyensitara bamere neza, tugasha dutangura gupanga ukuntu binjira mu nzego z'igipolisi n'igisirikare n'ibiki. Ivyo ni ibintu byose mwari hambiriye ku gikorwa cyo gutoza amakori no kuyakoresha ico yagenewe. Ni ryari tegeko, nta leta ibaho idatoza amakori mu nce yami. Ashobora kuba make ariko gutoza ikori ni tegeko. None ubundi se leta yobaho gute idatoza amakori? President de l'Assemblée nationale ngaha yirirwa arakora yinjiza amafaranga, ariko ibikorwa akora bikeneye guhembwa. Bisigura rero yuko hariho ukuntu societe iri organize, hariho abakora baproduiza bagira ico bita mu gifaransa in plus-value, kugira ngo haza akarusho tugurisha, hanyuma hakaja haba ministere ijejwe itunga ry'igihugu igapanga karere kugira ngo muri education hajaya niko bimeze. Ivyo navyo ntubizi. Reka ndagaruka turekora abanyene bayatanga, ariko nsimbire kwa honorable Sinzohagera. Igihe wari umukuru w'inama nkenguzamateka, mu byo inama nkenguzamateka igihe harimo no kugenzura ibikorwa vya leta, harabaye habaganza ico gihe bihambirira ku gikorwa cyo gutoza amakori neza. President Domiciano by'ukuri yarishe ico kibazo. Nta gihugu na kimwe ku isi gishobora kubaho kidabeshejwe n'amakori. Nibadaneshe gituma na Paulo yarinze avyandikira abaromani kugira ngo avyure ku gatima ko gukunda igihugu, kuko igihugu cubakwa n'amakori. Nta wundi murima igihugu gifise atari uko abene gihugu bico gihugu batanga amakori, hanyuma nkuko Patiri Yamuremye yabivuze, haba hasigaye yuko babakuru baba by'ukuri abakuru nyabo bakamenya yuko amakori yatanzwe are kugira ngo afashe abene gihugu muri ryaterambere. Ariko guvuga uti ababa bakuru nyabo, ukuvuga ari abakuru atari nyabo muri yego cyane. None nk'umukuru atozi ko rashira mu mufuko wiwe, none yumva uvuga ngo wowe utoza ashira mu mufuko, neganya kubahugirana ibishasha turiko turavuga. Nta ma inspection, nta ma rapport d'inspection de l'État yama yerekanye yuko mwene ivyo biriho. Ni guturere turabaho, kandi nibaza yuko les services de l'État ngaha ziriho zirazigira ama inspection, bagasanga vy'ukuri hariho amafaranga yanyuruje mu mifuko y'abantu. Urumva nk'uyo vy'ukuri n'umukuru w'igicuga ntakwiye, kuko ntabazi yuko mu bisanzwe yononeye toute une nation. Umwene gihugu iyo yatanze ikori giwe hanyuma ntirikore ico ryateza gukora, mu bisanzwe habamwo kuyuko umwene gihugu acika intege. Akavuga ati none ya makori badusaba ko twari tuzi ko baza kutwubakira bino badukorera ibi, kubera iki tubandanye rutanga amakori mugani tubone umwimbu wavyo ntitubone atugarukako. None kijya gihe watwaye inama nkenguzamateka, abo bakuru batari bo ntabo mwigeze bubona ngo muwafunira kagohe cyamo kugira amakori ntaba gumazimira? Murabizi ingene inama nshinga amateka na nkenguzamateka zikora, mu bisanzwe mu byo bajejwe no kugenzura ibikorwa vya leta, hanyuma muri ivyo barahamagara abashikiranganje batandukanye bakabumviriza. Nizera yuko igihe twari turonga inama nkenguzamateka hari amanama menshi twahamagaye, tugahamagara abashikiranganje. Mu bisanzwe nico vy'ukuri urwego rwatuwe n'abene gihugu bateza gukora, bateza gufasha urwego nshinga ntwaro ingene bategeza gutunganya neza ibikorwa leta iba yarashize imbere. Abantu bemereye abene gihugu ivyo
abashinga amateka n'abakenguza amateka baba ari ijisho mu isanzwe rya bene gihugu, kuko baba nabo batuwe n'abene gihugu bateza kuvugira abene gihugu, na cyane cyane muri ya migambi abene gihugu babifuza yuko irangurwa. Rero twarabikoreye ko kandi tugashima ingene twagenda turakorana n'abari mu rwego nshingwa bikorwa rwa leta, kuko haraba n'impinduka mu gihe by'ukuri twaganiriye kandi bikagenda neza. Mwarabona umwimbu? Yego cyane, umwimbu waraboneka. Erega iyo duhamagaye umushikiranganje tukambwira ati abene gihugu barakeneye ibarabara, hanyuma buke kabiri bakaca bagenda ukari bakorera, twebwe tuca tunezerwa, tuca tuvuga duti abene gihugu bararonse, kandi iryo barabara kugira barikore bakoresha ya makori nyene aba yegeranijwe, kuko se amafaranga baba bafise bayakura muri cya kigega ca leta. President Domitien yaje kuvuga amakori yegeranije bakaca bafata ko make bakagenda kora rya barabara. Muca mwumva yuko kiba ari ikintu ciza mu gihe by'ukuri inama nshinga amateka na nkenguza amateka bakoze muri ubwo buryo kugira ngo nanone bavugira bene gihugu, hanyuma umwene gihugu ashobore kurangurirwa ya migambi kubera ko aratanga ikori. Atanga ikori hashaba kumurangurira ya migambi. Mbere yuko tuja kukurabira hamwe ingene abene gihugu b'abarundi no munsi bo batanga ikori batabanje kugoberwa cyangwa kwidodomba, President Domitien, akabazo gatoyi, we mu nama nkenguza amateka waragiye umugabo waciwe umenga ntiwagumyeyo, wanse ko icyo gikorwa mu gikorerayo cy'ubuko? Asimwe mwadukuyeyo mwadukuyeyo jewe n'uvuga nsubireyo. Ariko wavuyeyo bataragukurayo kumeye watawe kuzura? Aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi, ariko kumva kumfuta mwadufuse mwafashe itegeko umuntu yobigenza gute ko atankomvise ngo njeyo ku ngufu. Reka rero reka tuje rero kubera igihugu kiya gihe abene gihugu baratanga amakori bagoronokewe. Umva rero ndakubwire, niyo uvuga kijya gihe n'iryari gihe nari ndahari, igihe wari mu baganza shawora twenza wewe. Ntawe no kwifuriza gutwara nka kiriya gihe. Aya kuko igihugu nticari kiryoshe. Kiryoha gute? Igihugu kiryoha gute? Igihugu kiryoha iyo kiri mu mutekano, abanyagihugu bagakora, ukabona bahita batwenga twenga. Ariko iyo uvuye ngaha uduka mu Bugarama ukagenda ivyatsi biri mwibarabara, bya vyatsi biri mwibarabara, ndashobora kuvuga ngo ni byiza. Iyo uri kuratembera ukabuzi yuko ufise bene wanyu bariko barayerera mu misozi bahangayika, abandi bari hanze, ntushobora kunezerwa. Nico gituma mu migambi twari dufise, urazi ko twabifatiye iyo twari turi, iyo twagiye Arusha n'ahandi, ariko twagiye twirukanga kugira ngo abarundi bose batahe, tugira imana muradukundira murataha. Kweri ujya munsi akaguru naciye nshira mu gasonge ko jewe ntirukanga ngo ndahagume nshaki. Ariko arakantu wagumye uvuga uti ari gihe mwabumba bamena, abo abamena ntiwavuza bari bo mugabo barabuza amakori ko atangwa. Ikori ryari kuva he banda kubwire uri kurivugisha ibintu nzi. Ikori ribonekeye abantu bariko barakora bagasarura. Me iyo hari intambara abanyagihugu baba bafise intekera ku mutwe birukanga, ntibashobora rero gukora ngo uvuge ngo barashobora. Urumva natwebwe twagerageza kubaho kugira ngo tutamigwa, avec utuntu dukeyi twari dufise tukaza tudukora buhoro. Yaba umuvandimwe araha agihari niwe yari kukubwira yuko yigeze kuza kumusaba miliyoni niwe ari 110 nkazibura kamuha 80, ariko naho nyene nahenze kugira ngo aboneke. Ubu murayoragura umuyoro mugatwara ubunya nta wasiwasi. Je urabona naje ndanoshora ko nawe urashikirwa. None ico gihe ntivyashobora n'ibakora nuko muhimiriza rero abene gihugu batangiko.
umva muri transition, mu gihe ca transition igikuru kwari guhagarika intambara, igikuru kwari uko intambara ihagarara hanyuma abarundi bari hanze bagataha. C'était ça le défi. Nicyo gikogwa nari njejwe kandi nagitunganije kwere. Hako igihe mwataha wowe wari ngaha daye wari ngaha daye abaje gihe patsurya president de l'Assemblée nationale twageze kuvuga nari ngaha mu misozi n'abandi bamwe ngaha twaravugana bamwe bashaka bamwe bakantuka ariko nkavuga nti kuzima tuvuganye hanyuma bukeye kabiri ati bitega wana umwakagenda akavuga ati kijya kibwa c'igi president kameme kirakunda igihugu. Jewe umuntu avuze kijya kibwa c'igi president kirakunda igihugu acangira nti niba nivyo utikaze mari mwaka gukora nivyo ni ka reserve positive. Ariko baratevye igihe bagira ati bya bindi bavuga shani byitsa uzoze duhurira Dar es Salaam. Mimi nilienda kule. Hanyuma duhura na Nyakwigendera turicara turahagarara dukora ikizingi kinini turavuga turatwenga kabisa i Dar es Salaam. Kuburyo abatanzania n'abaganda baturavye nyuma duhecicara barambwira ngo hewe nti ngo bajya abagabo wabahaye iki nta na kimwe ngo n'ubwa mbere tubonye umuperezida w'i Burundi na Nyakwigendera bahagarara bari mu bandi batwenga ati twebwe ntitwari bigere tubona amenyo yiwe. Ndakubwiye isi nkuru mbarirana hanyuma ayafise jewe naki none sara ntiyarayo kwerekana yaherekana ishavu twashavuye ariko jewe ndonsa ko kantu ama tugakora uwo muzingi tugatera ilisuru kabereka yuko jewe bakuye tuje mu matora jewe nigire mve muri aka kajagari. Hakise bati je nagize nti ni sawa kwe kandi byarakunze udufise umwanya mutoyi zoreke nzobibabwira ni reka tubanare ku makori yaranyemereye yuko azompa umwanya kugira ngo ndabibasigurira idoni tubanare ku makori turaza gukaruka honorable Sinzohagera abene gihugu biki gihe mwatwaye inama nkenguza amateka mwarabona ko bayoboka igikorwa cyo gutanga amakori batagoberewe. Ubundi turavye by'ukuri urugero umwene gihugu mu Burundi ageze ko mu bijyanye no gutanga ikori je novuga yuko intambwe ishimishije. Turavye by'ukuri iyo twaje tuva umwene gihugu by'ukuri aratahura akamaro ko gutanga ikori. Ariko rero rimwe na rimwe hari usanga nibaza umwene gihugu acibwa intege na twebwe twitwa bakuru kubera ko usanga umwene gihugu gutanga ikori ry'igitoki nta ngorane bimutera. Umwene gihugu ashoye utwashoye ku isoko agatanga igitansi nta ngorane bimutera. Ikibazo nibaza abajejwe kwegeranya kino makori bakunda guhurana ni cy'abakuru abitwa bakuru kubera ko ni nabo bategeza no gutanga menshi. Ariko ndakeka ushobora gusanga abakuru ari twe usanga tugorana. Abakuru ni batanga ikora. Abakuru ni batanga ikora. Sinavuze ko bataritanga. Hari abakuru badatanga ikora. Navyo birashoboka. N'abakuru botanga ikora igihe ukora abakuru canke atanga ikori kubw'igikorwa yakoze. Ego. Hari abakuru ibikorwa byasaba gutanga ikori mugabo ntibaritanga kandi ari abakuru. Ibyo rero bica kuko umukuru nkuko Patiri yabivuze umukuru musanzwe tegeza kwerekana karorero keza nk'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana tegeza kwerekana karorero keza akaba ni wafati ya mbere mu gukora ico gikorwa kuko ntiwahamagarira abandi gutanga ikori nawe ubwawe hari ivyo ukora byategeza kwerekana ugatanga ikori hanyuma nturitange. Aho ho bari abakuru bahimiririza abandi gutanga ikori bo bataritanga. Singa gusa mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi biraba. Aha mu Burundi mwangira ntabiriho ntavyo nomenya kuko nta enquete nagize
nta nkete nobona nagize kugira ngo menye mugabo icyo ndiko ndavuga niyo principe yaho usanga umwene gihugu vy'ukuri mutoyi umudandaza umwirimizi umuki gutanga ikori nkuko President Domisera bivuze gusora n'ibintu bakuze bakora bamenyereye vy'ukuri arazi yuko ashoye ikintu ku isoko aratanga arasora. Aba bakuru bagonanwa gutanga ikori bategerezwa vyoborohera kwigisha bene igihugu bandi gutanga ikori. Diego arashaka kuba ati mwumva ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora bamwumve mu majambo gusa. Yego ati murumva ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Naco gituma usomye kijya gisomwa bavuze yuko ubikora n'umukozi w'Imana. Nagomba yuko vy'ukuri abano zino ndongo ziri hano zumva d'abord ico kintu cyo kuba uri umukuru mugabo kaba kandi ufise niyo titre kuba umukozi w'Imana ni ikintu gikomeye cyane kuko ni naho mu isanzwe twategeza kubikora n'umutima ubikunze kuko umukozi w'Imana ahari hose ateza kwerekana les valeurs ateza kwerekana akarorero. Igihe rero umukozi w'Imana uri umukuru ukaba n'umukozi w'Imana kubera ko uri umukuru kandi ukaba umukozi w'Imana nuko utegereza gukorera Imana mu guserva abo bene gihugu. Ni wewe Imana yahaye iryo banga ryo kugira ngo ushobore gukorera neza abo bene gihugu. Gukorera bene gihugu uri umukuru wabo utegereza kubigisha par exemple. Ni naho bikora babinezererewe. Erega hari igihe abene gihugu rimwe na rimwe tubarenganya kumbe vyavuye kuri twebwe twari tujejwe kubereka karorero mugabo gasanga ntavyo nta karoti ko turabereka keza. Ni gute none twifuza yuko umwene gihugu atanga ikori twebwe kwitwa abakozi b'Imana abakuru twategeza kubereka karorero kuko nico uburongozi musanzwe bisigura. Umurongozi c'est pas par force. Ndashobora kuba mvise autorité mugabo ntari umulidera. Urashobora kuba umukuru mugabo utari indongozi. Yego y'ukuri. Yego uno munsi ikintu cotuma wewe nka honorable Sinzohagera uhimiriza bene igihugu gutanga ikori niki? Ubwa mbere nagira ntangurire kububahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka. Nibo bambere nagira ntangurire gutera kamo. Kubera iki? Abashinga amateka n'abakenguza amateka cyane bari mugambwe uri ku butegetsi hariho programa bemereye abene gihugu. Programa bateza kurangura abene gihugu igihe bitoza hari programa y'umugambwe. Iyo programa kugira ngo irangurwe bisama kore kuko nico kintu gikomeye cyane. Hari programu umugambwe ashize imbere wemereye abene gihugu uzokora kiriya ivyo nubwo nyene icubahiro yavyemeye adafise amakori nta na kimwe azoshikako. Abo umfasha rero ni bande nabo bashinga amateka n'abakenguza amateka bazagenda kumobiliza kuca mu bene gihugu kugira ngo babahimirize batanga amakori bazagu gukora ico gikogwa cyo gufasha nyene icubahiro mukuru w'igihugu mu gushira mu ngiro ya programa y'umugambwe ashize imbere. Rero abashinga amateka n'abakenguza amateka barafise muri ya mission yabo ya contrôle de l'action gouvernementale barafise uruhara rudasanzwe ngo gufata iya mbere muri mobilisation y'abene gihugu mu gutanga amakori. Ego hari akantu yavuze President Ndayizeye ati birashika abantu bakayatoreza mu mufuko. Ubu ngira ntabayatoreza mu mufuko ubu. No gutoza amafaranga mu mufuko ati ubu birashoboka. Nibwo mushatse kuvuga ubu vyoshoboka ugasanga hari abayatoreza mu mufuko. Bo nta cigwa ndagira mugabo birashoboka ugasanga bayakatishije. Yego cyatugaruka kumure kuraba icokogwa kuri ico kintu ariko mbanze subire gatoyi kwa President Ndayizeye. Ikabanza reke ndakubwire kuri ico kibazo uheje kumubaza. Iyi nagira ndakizane kizane nagira ndakizane ngira nti uno munsi
birashoboka yuko koba hari babandi wavuze batoza nabi bagatoza batoreza mu mufuko. Nkuko uvuga yuko iki gihugu atabasuma bahari ngaha si mwijuru namba amapizo ntahari ntibama bafunzwe. Ibyo nibitoye nibisanzwe kuko leta ihari kugira ngo iziragorora abo bose bakora nabi. Ariko tugaruke kuri ibyo by'amakori nyene uri kuravuga. Yego ujya umuhomme d'affaires cyangwa umunyagihugu asora kuyo yungutse. Iyo yahombye ukaza kumusaba gutanga ikori uri kuramuhohotera urantegera. Nico gituma iyo turiko turavuga amakori no kuyatanga tubanze dusubira inyuma twisunge turabe mbega iri kori turiko turasaba niyo nirigezweko. Kuko je uje kunsaba intuze ikori aho nsanga n'umutahe ngomba kuwuguha nca ndabiheba. None ikori muraraba rero nibyo ndiko mbwira abashinga amateka namwe bw'abatwari bari ngaha ngize Imana yiga bose baraha bari ngaha n'ubundi nico gituma nije mu permis yo kwivuga navuze nti kintu ndakidudurire. Ifo yuko baharura neza amakori ukuntu ameze kuko hariho amakori aremera ugasanga umuntu ariko arasubira inyuma canke ugasanga ivyashara ntavyo kubera politique commerciale ishobora kuba itameze neza. Nihaje bavuga ati trop d'impôt tue l'impôt. Ico kintu no kwama tugifise ku mutima no kuvuga yuko urenza hagutera uje imbere ugasanga ya sahani twahora duhako leta nta kiriko bugaye. Nonaho uri kurakori nimuze muravuga rero ngo gutanga ikori abantu bategerezwa gutanga ikori kandi barabizi. Nta muntu numwe atabizi. Nta muntu numwe ashobora kwinyegeza ngo ntashobora gutanga ikori. Jewe iyo ntaratanga ikori sinumva nditrangiye kuko amahera mba mfise sigwanje. No utanga mu mutahe tanga mu nyungu oya kugeza ubu ndacaheya kugeza ubu ndacaheya ariko hari habugara. None nkabo ntibaba bagowe. Donc iyo tuvuga ikori jewe nsubiye mu byo navuze kare. Nta muntu ari ngaha muri iki gihugu afise activité yibaza yuko atagomba gutanga ikori. Uwo bagibaza ni nk'abo batripota busuma batripota baza barafata ariko umuntu nyawe w'umudandaji arazi ko ategerezwa gutanga. Ariko honorable Sizo Hagere yavuze ati abakuru bateza gutanga ikori ni usanga mu bakuru nyene ari bo bagomba gukwepa ikori cyaye kurihumba. Naho rero mbwira aho si mwebwe ni naho rero mbwira son excellence na inspection generale yuko barikanura kuko ushobora gusanga bene abo badatanga iryo kori ari bo batuma amakora aduga. Kubera iki? Kubera yuko usanga leta yabuze ikikoresha kugira ngo ihemba abo abakozi ba leta. Alors que yagiye mu mifuko y'abadashaka gutanga ikori. Il faut être très dur pour abo bantu. Nugufata ingoni pe sans pitié. Utavyumva tahe. Nico gituma ico kintu uvuga rero dyane tumukuru ntiyambarira inkota ubusa nayikoresha absolument bijya genda vyemera nkuko ndakubona. Hey abo ba ko bigomba kugenda kandi mugane ninde yabivutse ni Nyangoma yavuze ngo wanka gukobita imbwa ukorora ibibwana ibiki imisega nuko iyo umuntu muretse ntatanga ikori aca yirara. None kubera ko abakuru ari bo kwihutira kutagomba gutanga ikori bo birara. Ewe ntabwo nzi ko arabakuru ariko jewe ndaritanga. Urayitanga kabisa nezi jana kwijana nk'ubu Avril ya Mars yaheze nararisha warahejeje. None no munsi wohimiriza ababwirizwa gutanga ikori bose ubereka iki cyo tuma baritanga. D'abord il faut yuko buri muntu ahari afise ibikogwa cy'ubudandaji cyangwa by'amahinguriro activité économique yuko gutanga ikori ari itegeko kandi yuko ari kuneza yiwe uti kuki. None
niba adandaza ngaha akadandaza ibitoke bizoza ku mutwe cyangwa bizoza ku modoka. Aya mabarabara adakozwe none bizogera ngaho Bujumbura gute? Telefone zidakora none azokora komande gute? Urandege n'ubundi burero nk'ubwo abanyagihugu bacu bagomba gutegera yuko gutanga ikori n'umurimo mwitumo. Si ibintu byo kubembereza n'umurimo mwitumo. Ico igisabwa leta ni ikihe? Nugushiraho ibitigiri bigendeka meosi bituma leta ibaho, na leta nayo nyene no kuyigarukirako. Uyigarukirako gute? Erega leta irashobora kuyorganiza ikagira abakozi ba leta umuyoro. Hariho igihugu jewe nagiyemwo simvuga icarico, wasanga aba mu kwinjira ugiye mu biro wasanga abakozi nk'umunani bari hajya bicaye bariko bariterera isuru, shefu yakenera hakaza umwe abandi bibereye ngaho. Hanyuma inzego zihindutse n'ahantu usanga abaperezida babahindura turesimwa. Umuperezida yaza wundi apresimwa agacazana abandi biwe. Igihugu umukuru w'igihugu atwaye amezi 6 birahari wangu muri Haiti. Yego ariko ubu byarahetse bari mu bintu. Urumva rero abakozi bakaba muyoro. Urumva bene ico gihe iyo ufisa abakozi bimbura kimazi, ubu ufise umuyoro ugutwara amafaranga batariko barazana umusaruro utuma igihugu gitera imbere. Nico gituma mu vyerekeye gestion y'igihugu abategetsi ico basabwa no gukora kugira ngo abene gihugu baronke uburyo bwo kwikorera ibyabo batirukira leta. Iyo abanyagihugu benshi birukira leta kwirigwa bicaye kwandika iki gusa, dukeneye igihugu giproduiza, igihugu kizani gihinyanyura ibintu hama kikagurisha hanze. None uraba ikirato nukugura hanze, aka nukugura hanze, ibi nukugura hanze. None twebwe tuduproduce icunegura nukugura hanze. Icunegura abene gihugu bateza gutanga ikori no munsi bigira sinda bibazwa. Ntabyo ngikontorora frame. Na wandiko ndababeshera. Ego ico nsaba gusa nuko abatware bacu babiraba neza kugira ngo abanyagihugu ntibanigwe, ariko na leta ibeho, kuko leta itariho nta kigenda. Nta kigenda kabisa. Nizo gituma ministre wa planification, ministre ajejwe finance, n'ujya ajejwe ubudandaji, ni nabantu ubundi baba bafise temperature yo kugene igihugu kibayeho bavunira akagohe none igihugu kitexporta kitarunga ikibintu hanze. Kibaho mu gushera, ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka, aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira. bavunira akagohe none bagira iki tuyaronka. Ndagusabe ubutunzi bw'iki gihugu, aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bari kubirukanga ha ingani mwebwe bafise ibifaranga. Jewe bakawiti stone ni kuvuga ngo ni na bifaranga. Kaya gatoya atani cyo kamazi ajya se amafaranga menshi make uzobaza abandi urabe ko araho duhuriye. Bavunira akagohe basawo yafise abo bayafise ni baze, ariko bitegwa na politique nationale ukundi imeze. Politique nationale ifo kwiba politique nationale d'intéressement ituma babona makarusho uje yunguka. Iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka aca yigira. Je bivyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana ndabazana umudagi, ikindi gihenzana umugande, hanyuma ndabatembereza ndabereka hose. Ico gihe nari ngishushe nkiva muri bijya by'ubutegetsi, hanyuma baca bambwira ngo stay home, nguma muhira. Baca ndabaha imodoka n'umushoferi, barazunguruka za Buyenzi za Bwiza, baragenda mu mamangazini, barahaguruka bagenda mu mabiro hirya no hino. Bagarutse bambwira ati jewe nditahiye.
kubera iki aho bashika bose bavuga ngo ushaka gukora iki mpa amahera ndakwereke nuko birukana abantu umuntu gatangura kumwaka amafaranga atanicura mu marira abantu bikika ngaho basaba amafaranga ugira nico gihugu cyonyene kimeze gutyo ikibi nuko bakavya burya nta mwungu buri sati bidahizwe uya none nyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko Jeffrey man ntabonze urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa wase kubavuga ubazi oya cebe no havuga none ibyo ntwari cyo uhari cyo ncera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icuka gituma abantu bahahurumbira wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguri muzicare mu vyiki arafise abakozi jewe sishaka kwivanga mu bitanda ndabye sizo hagera harakagohe ugira uvunira abantu bitwa ko bateza gutanga ikori mugabo bakigira basinda bibazwa baba mu bakuru canke mu bato. Imbere yuko kimbure nishura kuri ico kibazo nagira ngire ico nshikirije kuvyo president Domitien aje kuvuga kandi numva na jeno mu bisanzwe kwa gutanga ikori canke kumwene gihugu ateza gutanga ikori nibaza ko byukuri aho tugeze nta numwe ata ayo makuru atayafise mugabo nkuko bivuze hari ico leta yategeza gufasha kwameliora le climat d'affaires. Le climat d'affaires ituma umutoza kori ashobora kumva yuko nawe ari umupartenaire. Aho nagomba nsabe ko kimbure mu ntererano au niveau ya ministère ijejwe les finances bakoranye na Aubert bogira ibyo no nibaza ko bamaze kubigira ariko bogwiza amahuriro hagati yabo na les contribuables abatanga kore ego bakumviza n'ivyumviro vyabo kuko hari n'igihe usanga muri ntuze yabo bariko barahura n'ibibazo bagwiza ikiyago hagati y'abatanga kore n'abatoza kore ego ivyo vyotuma mu bisanzwe abantu babikora pa yuko bumva umengana igihano mugabo bakabikora kubera ko umutima ubikunze hakaba vy'ukuri kiganiro hagati y'abatoza kore n'abatanga kore ubwo bucuti relation zikabaho bakabonana nk'abapartenaire ntibabonane nk'aho umenga ni bariko barahigana nk'abakeba no bakumva yuko bose bafise bose ari abakozi b'Imana basangiye la même mission d'accompagnement umwe hakaba vy'ukuri kugurura ico kiyago ni naho ndibaza bijya president Domitien ariko aravuga byo kuduza amakori canke kugira ante bashobora a travers y'ivyo biganiro bashobora kumvikana kuko nkuko babivuga iyo amakori abayimurengera naho leta hari igihe ishobora no kutaronka ayo mafaranga parce que abantu barananirwa hanyuma bakabivamo ariko habaye ibiganiro boronka aho bahuriza hanyuma leta ikabaho n'umudandaza nawe canke wari muri ivyo bikogwa akagira ikigira kabiri ni digitalisation. Ndazi yuko muri leta bariko barakora uwo mugambi nibaza yuko umugambi wa digitalisation ukwiye by'ukuri gukomezwa cyane kuko novuga nti igihe twobishika ko hoba kwagura l'assiette fiscale uno munsi nibaza igituma n'amakori usanga yabaye menshi nuko baguma batoza kuri babandi nyene kandi hariho abandi bariko barakora mugabo badatanga amakori kubera ko badashikirwa nkavuga nti habonetse yingene bagura l'assiette fiscale abantu batanga amakori bakaba benshi yo gutoza amakori mu buhinga bwa none egome nibaza yuko byo nafasha meme na inclusion financière kuko nibaza ko mu gihugu cyacu ibijyanye na inclusion financière turacari vy'ukuri hasi urugero rwacu ruracari hasi rero mu gihe hoba ubwo buhinga bwa none bwo gutoza amakori bwo kuriha amafaranga bakayirihira mu buhinga bwa none abantu batirirwa baratwara amafaranga mu mifuko amapema yose akabera mu mapema umuhinga bwa none
ikori uriha ibintu ari udandaza itomati bakamuriha ku telefone. Nibaza yuko ivyo vyogira ingaruka nziza cyane ku bijyanye n'iki gikorwa cyo gutanga amakori. Ego nagira ano nashaka intererano kwe ndayifise. Urabona twebwe muri transition gihe twari duhari turi muri rya pfuruku ibi byerekeye development n'ukuri sico cari kituri mu mutwe kuko nta igihugu ntigishobora gutera mwebwe ryari imfata kibanza nyine uretse no kuba imfata kibanza ahubwo hari ibikorwa tugomba kurangura kugira ngo igihugu kive mu kajagari kije ku murongo. Kwari ugushayura nivyo kandi twarabishoboye kwe yego pe muzompa amanota washaka. Hanyuma inyuma y'ico gihe tugomba guhindura disk tukumva yuko tuvuye mu masasu twinjiye muri economy. Muri economy hariho abantu bamwe jewe mumbabarire kubiduturira ko hariho bamwe tuganira inyuma y'imyaka 10 ukibaza niba twaravuye mu ntambara niba tutavuye mu ntambara. Tukiri mu ntambara ntituzoba develop. Kugira ngo igihugu gishobore kuronka amakori il faut yuko activité muri iki gihugu de production ziba nyinshi. Mukagira abantu 5, 6, 7, 8 bakora ama activité commerciale cyangwa de production gusa muri iki gihugu ntaho tuvuye naho tugiriye. Il faut yuko abantu baba benshi bakora activité nyinshi kugeza igihe be exporta icyo bashore hanze ni absolument ni kintu gikenewe. Nta gihugu gitera imbere kidakora exportation. Amadollar ntituzoyaronka akwiriye ata exportation dukora. Ubunyi chance dufise nuko hariho tujya tutumine son excellence yirwa aracungira hafi ariko transformation ngaha hakunda kuvuga ngo tujya tuntu ngo acungira hafi. Nuko ndatubona ndi kure tubari dutoya ariko uri hafi tubakemera hafi ni ndabibonera muri televiziyo ariko biraboneka yuko kameme hari hakarusho. Urabona twavuye kuri 7500 muri marché parallèle utugeze muri 5800 ujya hari hakarusho. Ubu nuko excellence tera imbere. Go ahead c'est très bien. Hanyuma tubandanye muri iyo nzira kuko tutavuye muri iyo ngendo y'ukuvanga politike n'ubu budandaje ujya sanva pa n'ivyo bivanze gutaha biravanze. Acha we ngo politike n'ubudandaje aya nzobimwibwirira tuzobimwibwira muri babiri. Yego nta bivugira ngaho ariko urabibona ahantu birakenewe yuko haba umurongo. Birakenewe yuko haba umurongo hakaba des activités politiques zimeze neza zihembwa neza. Je dis bien zihembwa neza. Hakaba na des activités génératrices de revenus ziteza imbere umuntu akagenda akakora inoti zikinjira muri caisse de l'État twende. Ngaha mu Burundi dufise atunyinshi. Dufise demine, dufise Lola, dufise Congo. Tunakosa nini? Hakuna kindi nesi sako. Amashure s'il vous plaît. Amashure yacu ni poto. Iri ndego pe je sintinya kubivuga. Iri kuraraba ufata abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki usanga wapi. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Iyo kugira ngo tube compétitif hanze. Je mumbabarire hanze ndabona abantu benshi qui ont fait passer les examens etc. Abantu bakireshisa b'abarundi nababize hanze naba ubona bevuriwe ukundi apana muri aya mashuri y'iwacu. Il faut revoir ico kintu. Twebwe uko twiga waheza secondaire primaire igifaransa ududubiza secondaire none amakori arashaka kwica indero gutyo. None la production c'est quoi? Il faut kukoresha ubwenge ugakoresha n'ingufu. Udafise ubwenge wokori. Reka mpindukire kwa honorable Sinzohagera dutera dusozera aminota 10 tuba dusozera kino kiganiro ariko tuze kuri aka kantu kitwa mu gifaransa exoneration.
tuvuge uturusho duhabwa abagwizatunga bamwe bamwe cyangwa abanyabikorwa bamwe bamwe kugira ngo habe amakora mwamwe badatanga cyangwa yose bayakugweko mwe murakibona mu gihugu cy'u Burundi? Exoneration kiri mu byo twokwita ni nka politique d'encouragement des investisseurs. Mugabo rero ikibazo yo gutera intege abanyamitahe yego kugira ngo bashobore by'ukuri kuzana imitahe, bashobore gukora bya bikogwa President Domitien ariko aravuga. Ubundi mu isanzwe nta gihugu na kimwe gitera imbere sans industrie. Ibyo twoba tuko turarota. Nta gihugu na kimwe gitera imbere ata industrie ihari, industrie pour la transformation, kuko turashobora kwimbura ni vyiza, mugabo mu gihe tutatransformye ibyo twimbuye nta valeur ajoutée ujya mwimbu uza guhingura umwimbu. Rero ama exoneration en soi bivanye n'ingene leta iba yifuza kushiraho un bon climat d'affaires, ivyo irabigira igomba korohereza abanyamitahe. Yego, ibyo nta ngorane kabaho uturusho. Yego, jusque là nta ngorane ihari. Ikibazo kiza kuba mbega ujya muntu twahaye akarusho, ubwo za entité zijejwe lo suivi, kuko kugira tuguha akarusho hari ivyo wemera nawe uzokora. Mbega bijya yemeye kazokora yarabikoze, cyo ni cyambere. Kigira kabiri usanga kica cyononekara nigihe twamuhaye akarusho imyaka 5 dufate canke imyaka 7. Imyaka 7 yahera akacaza gusaba kandi karusho kindi imyaka 7, none azotanga amakori ryari? Kuko naho nibaza haca bikibazo. Donga kamira mu karusho ari umuntu aguma yama mu karusho asaba karusho. Mbo je nibaza ya sivyo nga mbo reka dufate kandi byo mu bindi bihugu loin twizere ko ngata bihari. President Ndayizeye ibi turusho mugabo mwubaho naho hari kibazo. Exoneration en soi nta ngorane yarimwo, mais le suivi iyo exoneration tumuhaye, kuko hari n'abahabwa ama exoneration bakaca bayikoresha n'ibyo batayisabiye, bakaca bikika mu kimukiza, ugasanga n'ivyo yateda kurira amakori arabivangitiranye na exoneration. Ikiringo cha exoneration cyahera akaca adribla agaca ku ndongozi kanaka ati murabona inyongera ikiringo mukamwongera imyaka 5 imyaka 10 yahera akaza n'indi myaka 10 none azori ikora igara. Ariko honorable ubu turi ngaha abo bakuru bose uri kuravuga bari ngaha, uri kuravuga uti ikibi ntiyari ntikara ku karusho, ikibi nabajeje gukurikirana ngo barabe nimba ibigenga ku karusho byubahirizo, niko baraha bavunira kagohe bakora iki. Ugomba mpave mvuga nka President Domitien wari umuvugizi wa leta nyine cyubahiro ngo ujye hajya muragenda mu bivugana. Mugabo icyonzi amakankayo ariho, amakankayo ariho, aho usanga by'ukuri leta yagize akigoro k'imyaka 5 imyaka 7 ko bwatoke reka twakompanye uno mu investisseur kame mu mugambi yazanye ni mwiza, tumushigikire tumuherekeze, turemeye guheba amakori ino myaka 7, kuko turabona kameme yuko niyatangura kwimbura leta izoronka akarusha. Ivyo leta igahumiriza kavuga ati nawe reka tubikore. Barabikoze inyuma y'imyaka 7 ukadubona ragarutse ngurumva ngo hariho ngo ibindi bintu, ngurumva ngo nyongere yindi myaka 7, hanyuma nyene cyoro gasanga araremerewe akaca sinya. None kuri ico kintu President Ndayizeye ikintu cya tuturusho abo bantu byoshika bakaguma basaba uturusho kugira ngo bahombererezemo amakori kandi bari bagize kugira ngo baborohereze mu gushinga imitahe ngaha, hari cokogwa ushaka kungo aho bikorerwa ntuhazi se muri leta hajyu nimwe muba muri conseil des ministres nimwe mubiba mubirabira sefi yuko mwanka kugira ngo azovyisinye mubirabira kure. None ikindi kintu cokogwa kugira ngo ntibabe byanka point il faut réguler ça, nta bindi kuko nta uzoza kugufunga nguranse ntabwo tuza kugufunga ngo uranse uwo mubwira uti itegeko ni riba ryanditse, wewe wararanije igihe cyawe point, niba wahomvye ugara nuko atabishoboye haza uwundi
niko bimeze. Burya ndababwire kugira ngo dutere imbere ifu y'inirigere ubandanije ugatetesha abantu ni kujya ufinisha umwana uzanye ibintu byo gukara rero muri ivyo bintu. Absolument tugomba gukara kugira ngo dutere imbere. Tugomba gukara kugira ngo abantu barondera uturusho niba bakumva nabi none bashaka abanyumve nabi après tundashaje. Mais nukuri ivyo nivyo. Il faut réguler cela. Il ne faut pas kubireka bikaba vyinshi hanyuma ukaza kurira ngo vyanse gutayi wowe ubisinya. Ari wowe uvyemera. Ibyo ntibifata na gatoyi. Kandi nivyo biri mu bintu bidekuraje abantu. Bagira bati none jeho kuki. Jeho kuki. Kandi ndakubwire burya ibi bintu ntibigoye. Muri iki gihugu nakantu nshaka kongerako jewe urabona nabaye vice president Umuhutu na Uyoya abasoda b'abahutu bari bahari kwari kwa kundi nakombye gusereka kuriya nyene hago gusereka kugira ngo dushobore kumvikana n'abantu mbe hagati na hagati kugeza igihe bagira batujya muhungu n'umwana mwiza. Sibyo haragera igihe le 1er mai itariki ya mbere urazi za kosibu zande bijya umunsi mukuru w'abakozi ujya munsi mukuru w'abakozi bose bandungikira ama message ngo kongera umushahara. Ico nakora nafata nk'iminsi 2 imbere ngaca mpamagara bijya Confederation Syndicale du Burundi hariho n'indi y'aba boss tukicara tugaharira umunsi wose fisa abaminisitiri 3 bakatubwira ibibazo byose bafise tukabahinyira. Baje batubwira ati umva twavyumvise ariko twebwe ntidushobora kubibwira bari abandi. Rero mutabibibwiriye twebwe turihorera ariko twavyumvise. Wacha tubahamagara tuti bazane nabicarika hajya muri Conseil des Ministres nibo bicara mu bibanza by'abaminisitiri bari 29 umwe akavuga abaganga bakavuga abanyeshure bakavuga bavuga nk'amasaha 6 mfata note abaminisitiri nibo bicara inyuma. Jewe barankariye ngo president ngo uronona amafaranga yambaye aho ni wayononera iki nawe nawe uratangwe ko umucamanza sivyo ntayo nonona. Jewe narabasiguriye ndababwira nti umva mwabagabo jewe imbere yo gufata mission tufata ordre de mission ko imeze tukarungikira ambassadeur agaca dukorera amahoteli akaturungikira ibiciro byose uko bimeze refre tugaca tubirungika muri Ministère des Finances mugaca muduha ayo mafaranga. Abaye make turababwira ko yabaye make kuko byaranshike nko muri New York amafaranga duherana gutyo kubera nahantu hazimba cyane niye hari abantu benshi salaire zirafitole loyer n'ibiciro biraduga bikaba multiplié par 2 tours. Hanyuma nkabibabwira ndabasigurira ku buryo nabahaye mission z'amezi 6 bararaba ntumva rero mwabagabo muri ko bavuga ngo ndayonona mwabonye ico ndayakoreye. Rero niba mudashaka mumbwire jewe nigumire ngaha niba mwambwiye ngo mpagarike inamba nkaba nirirwa ndirukanga jewe ndigumiye ngaha ariko ntimudoze kudedeba imbere yanje ngo vyananiye. Gaciye bambwira ngo bani bandaniritse nambwiye ngo ibandanize ko nabo bari bakeneye amahoro. Rero burya hariho ini complicité ishobora kuba hagati ya leta n'abantu kugira ngo habe une limite de dépenses kuko kugira ngo dutere imbere mes chers amis tugomba kugabanya ama dépenses. Nukuvuga ko abashinwa bahora bambara twadushati kuri Mao Tse-tung. Natwe twebwe ngahanyuricara ugasanga umuntu ashaka kubaho nkanuze nk'aba Rothschild bari abandi
ntavyo tuzoshobora ndakubwiye. Nugomba abantu babeho. Ugomba kupanda pole pole. Ariko caisse de l'etat inaja. Ibarabara ligakogwa. Ntoze aya internet igakora ijana ku ijana. Hanyuma les affaires ntushobora gukora les affaires muri iki gihugu udafise internet imeze neza. Iyo uvuye muri Tanzania ukinjira ngaho i Burundi les prix ni multiplié par 20-30. None ivyo bintu ni uvuga ko bizimbye cyane ngaha kubera iki? Nugomba bizimbuke rero. C'est possible kuko je hari habo twahaririye. Niba bagire gute kugira bizimbuke? Aiwa. Ega nako nyine bakeneye. Acha ntibivugirwa ngaha. Oya. Izovugirwa ahandi. Ahandi. Ego. Pana ngaha. Urakoze nibyo jewe enquête. Mfise umwana yize telecommunication. Il a fait étude kuva muri Afrique du Sud kuduga kugera muri Uganda. Aho abantu bivugirwa ini birapiye kwavugirwa. Oya pa. Honorable Sinzohagera dutera turangiza ikiganiro mu minota 3 araho uvuga uti harakantu muri kino kiyago cyo mwana Masengo Jacques Vuna Musase numva ntogena ntavuze ntavuniye akaguha bacanke bariya kugira ngo abantu bose bakore bumva ko ari abakozi b'Imana mu byo gutoza amakori no mu kuyatanga. Kiretse ngize une répétition de moi-même ariko icambere nuko bano baho bose bari ngaha n'abakozi b'Imana. Cyo n'ikintu gikomeye cyane kumva yuko uri umukozi w'Imana ni kuvuga yuko buri au service y'Imana yaremye. Kuba rero au service y'Imana yaremye novuga yuko ari umuhamagaro. Bisa yuko vy'ukuri wumva yuko uhari kugira ngo bakorere. Mu Cyongereza nkuko bakunze umusivo servant ukorera abene gihugu umusuku w'abene gihugu. Nibaza ico ni ikintu gikomeye twotahana kuko nitwatahana ico kuba umukozi w'Imana uzi kuri kurakora abene gihugu mbega abene gihugu kugira ndabakorere neza no bigenza gute? Aho rero ucuvuga ati amakori niyo azotuma ndabakorera neza. Muri ico gihe rero umva utashira umukozi w'Imana uzi kuteza gukorera abo bene gihugu kandi kugira ubakorere uteza kwegeranya amakori hanyuma ya makori akacagaruka akabafasha hanyuma abene gihugu bakanezerwa abene gihugu bakagubwa neza hanyuma nabo nyene iyo babonye by'ukuri ibikogwa bibagarukako iterambere ryabavuye ko ribasubiyeko bace banezerwa. Rero naho nibaza bano bubaho bose bari hano bumve yuko by'ukuri n'abakozi b'Imana kandi tubikore atari uko ari tegeko umenga igihano kuko gukora ikintu umenga ni igihano navyo ni ngorane ariko tubikore avec cette conscience ego turyohewe tubinezererewe yuko by'ukuri tuko turakora igikorwa twahawe n'Imana. Murakoze. Harabusa bigihano wowe ibihano no mwijuru birabaho mugabo ibyo sije ndabijejwe ko dufise kizigenza se barundi kerega ntiyambarira inkota ubusa none se ijambo ry'Imana ryavuze yego abo bikeneye ko bahanwa bakubitwe ku ntoki. Rega umuvyeyi arakubita umwana atamwanse. Umuvyeyi gukubita umwana si icaha ni kugira ngo akugorore. Rero nimba yabonye mu bana hariho yo kubita inkoni ntumva umenga nk'umuvyeyi acareka gusa gukubita ahica nawe wabasabiraga kubitwa hatica mugabo hata erega ahatica ni sawa abari karagukosora rega gukosorwa ni vyiza mbeko mwe nka gukosorwa ni sawa niko ndabibona. Barakoze cyane honorable. Ayo president Ndayizeye hariho abatoza kori tugira turangize n'abatanga kori birashoboka ko baba bakundanye bagakundana abatanga kori n'abatoza kori ubundi bateza gukundana ko bigomba kugenda. Sinzi n'igituma bagomba gutinyana kwe. Hari igihe nigeze none bahize nk'imyaka 3 hari hageze ntangura kubaza kontable wanje ndege ntiboza kunkontorora kugira ngo menye utwo nsigaranye
ntatangura kujya mu bitari vy'iwanje. Yaragiye arabivuga muri Obere bavuze ngo ashire umugabo kweri kabisa. Ariko wisabiye ko batangura kugukata. Kweri ni nabivuze naivema kandi j'étais sérieux. Ariko warayabona nayo bakatoya nuko mu mwaka wahera nari ayatari kwanje. Mbawuje kuza gufata irindi deni. Ubu munsi sinashaka ico gihe sinashaka kongera gufata ideni. Nashaka njya yiwanje ariko birashoboka rero gukundanisha abatanga kori n'abatoza kori. None urumva umutoza kori n'umutanga kori barabana. Nta numwe azevita uwundi. Nta kamaro kuko bankana rero ahubwo bagomba gukorana. Abazi ubwenge buhanitse ariko budari bwiza usanga ari bari complice. Aba n'amayeri usanga bari complice. Ibyo navyo si byiza ariko ifo kuba controle kwe kuko burya leta itaronse uburyo nta kigenda. Jewe ndi convaincre yuko ifo ko abantu basora. Nukuri ifo ko basora ariko rero ifo ko leta nayo ica amaempo agendeka. Warige baguca amaempo kagira tugasanga wapi kabisa. Vyanse birashika ariko ndibaza yuko hashobora kuba ama enquête ku buryo amaempo azara amaempo. Ibyo rero ni ibintu byoroshe bwa kabiri burya twebwe abarundi ifuko tumenya aho tugeze. Jewe j'insiste beaucoup yuko tumenya aho tugeze kugira ngo tumenye ko tudashobora kuzomererwa neza andehoro y'igihugu cacu. Andehoro y'igihugu cacu iya pado salut. Igihugu gitera imbere tukaronka ivyangombwa vyose abanyagihugu bakeneye natwe tukagira amabarabara agera ku mitumba yose tugaronka umuriro. Urabona nk'iyi ville ukuntu imeze mu vyerekeye electricity. Moi je regrette beaucoup. Je ndi umu électricien de formation. Yo ndiko ndaraba amacable souterrain ngaha muri iyi ville bizateye isoni nukuri kose. None biko bitazikora bizokogwa n'amakori. N'amakori ariko twipanga. Twipanga uno mwaka dukora iki umwaka uza dukora iki turaje ubwenge bukwira. Harabusaba ibihano naho. Aya ntabusaba ibihano. Wana narahanywe bikwira. Ubasaba imbabazi. Ndanabeshe gwa sinzose. Ubasaba imbabazi. Kandi ntabazi. Ndabahazi. Oya brema nta umuntu wese wo munyamakosa agomba guhanwa brema. Cyane nk'ibintu byerekeye imisoro niki ifo yuko abantu batanga imisoro selma ntibakavye. Kuko hari igihe usanga bajya abantu bo muri Obere nabo nyene bakavya ugasanga barakwirutse inyuma ibintu bitari byo ukazirigura burana imishatsi kera. Je byaranshikiye shikahongira nti mu mpora iki. Ariko ibyo nibisanzwe n'ubuzima c'est une lutte. Ariko ndibaza yuko leta ifise ubushobozi bwose cyane muri iki gihe ifise inzego zikwiriye kugira ngo ishobore gukosora aho hose hadashobotse hanyuma igihugu kigende nko kuri rayi. Icyizere kirimo rero. Ndayizeye kabisa. Ndayizeye. Urakoze cyane President Ndayizeye. Merci. Reka kumbure nkengurukire bano batumire twari kumwe hano ariko kandi murumva ko Rufyiri na Ruhongo zari nguge ziziraniro nuka. Hanyuma zarankana ku buryo izo nguge imwe muri izo yari Ruhongo yatoye igihimba cy'icirore iriraba. Yiravye iribonamwo ikitangura kuvuga ngo we Rufyiri niho bakuvuga ngo uri mubi. Ugasanga rero hari nk'umutoza kori yirirwa aravuga ko abatanga kora ari bo babi cyangwa umutanga kori yirirwa aravuga ko abatoza kora ari bo babi. Kumbe niwe asa kwa kundi kwa Ruhongo na Rufyiri. Reka tubipfurize mwese kuronirwa mu banki no mu vyanyu mugira amahoro. Wowe ushaka kumenya amakuru nyayo atomoye kandi kugiye. Wowe ushaka ibiganiro bigufasha gutahura isi turiho hazi kuri Brighton ITV aho amakuru ahurira n'ukuri. Dukora documentaire, inkuru zidasanzwe n'amakuru yizewe. Ani uzosanga inkuru zituvugwa handi, ibiganiro bituma wiyumvira kandi ugahindura ko ubona ibintu. Subscribe cyangwa abone kugira ibiganiro bigushikire ku gihe. Brighton ITV.